Turasubiye kubaramutsa turabaye nikaze mese mudukurikira ku rubuga rwa televiziyo Renaissance rinisango ry'amakuru mu Kirundi ni kuri uyu wa kabiri ariho abahinga bishiramwe mpuzamakungu ONU bashikiriza icegeranyo ku matoza bakoze ku bwicanyi n'ubundi bukozi bw'ikibi buriko buraba mu Burundi bakaba batanze ico cegeranyo mu nama igiriya 36 y'igisata cawunikije bagateka kazina mu Geneve mu Busuwise. Ibihugu vyari vyitavye iyo nama bikaba vyinshi vyahuriye ku kwemeza ko uyo mugwi wabandanya amatohoza mu gihe abaserukiye leta y'u Burundi bo bagisigura ko ico cegeranyo batacemera mu gihe abo bahinga batigeze baja mu Burundi. Mukibuka ko leta y'u Burundi yanse ko abo bahinga baja mu Burundi igihe uyo mugwi ushingwa mu kwezi kw'icenda mu mwaka wa 2016 kubw'urongoye uyo mugwi Fatau Gerguza akaba yavuze ko kubwiwe sentare mpanavyaha mpuzamakungu ariyo yonyene ikwiye gukora amatohoza ikongera igashira imbere y'intahe abagirizwa nayo mabi yose. Ku ruhande rw'amashirahamwe agwanira agateka kazina muntu mu Burundi barafise icizere ko ibintu bigiye kuja habona. Umushingwamanza Arambere Nigarura arongoye urunani rw'amashirahamwe ashigikiye ibikorwa vya sentare mpanavyaha mpuzamakungu yari ngaho i Geneve akavuga ko ibihugu 29 vyari vyitavye bine ari vyo vyashoboye gushigikira abari baserukiye leta y'u Burundi, abandi bose bakaba bashigikira ko uyu mugwi ubandanye igikorwa co gutohoza amabi ari karaba hakongera hagashengezwa abariko barakora ayo mabi. Kurikira umushingwamanza Arambere Nigarura. Nkuko vyari vyiteze uwo munsi wari umunsi wa mbere aho umugwi ujejwe kugira amatohoza mu Burundi wasohora icegeranyo ukagishikiriza inama ya ONU ijejwe agateka ka muntu mu nama ya bose, aho umukuru w'umugwi uwo munsi yerekanye ibibi vyakozwe, ivyaha vyakozwe nabo bakekwa kuba barabikoze. Muri ico cegeranyo kinini uwo munsi yashoboye gusohora cari icegeranyo gifise impapuro zirenga 250 aho agaruka ku bwicanyi mbere akagaruka no ku mazina mwamwe y'abantu bishwe canke banyurujwe. Yasiguye neza ingene bakoze ico gikorwa. Biragaragara yuko ivyo yavuze ari ibintu vyerekana ububi ubwicanyi bukorwa mu Burundi. Ico twababwira nuko mu nyuma havuye hahabwa ijambo ibihugu n'amareta basanzwe bagize iyo nama. Ibihugu vyinshi birenga 34 bikaba vyafashe ijambo kugira ngo bavuge ico bavuze kuri ico cegeranyo. Ico twabonye nuko hambavu yuko leta y'u Burundi imaze guhabwa ijambo yahakanye yivuye inyuma ya mvugo yayo yo gutera ivyatsi no kwifatira mu gahanga umwe bwa Buraya n'ibihugu bimwe ko biriko bikorera intibishushe u Burundi ngo n'ahandi amahoro ari umusesekara mu Burundi. Icatangaje kandi caduhaye icizere nuko ibihugu vyose vyafashe ijambo uko ari 34 atanumwe yigeze ahinyuza iyo raporo kiretse ibihugu bitanu, harimwo ibihugu gusa bibiri vya Afrika. Ibihugu vyose vyateye ivyatsi ubwicanyi bubera mu Burundi, buranasaba yuko amatohoza yobandanya bokongera umugwi wagize amatohoza ikiringo. Nivyo vyatunejeje kandi vyadushimishije. Turizeye rero yuko twabonye yuko ubuye ibintu bigiye kuja habona n'ingingo imwe bitarizo ishobora gufatwa. Ikintu catangaje abantu benshi bari ngaho nuko hambavu y'ijambo ryashikirijwe n'userukira Burundi ngahi Geneve, hama userukira umugwi w'igihugu ujejwe agateka ka muntu yaje gufasha leta guzimanganya no gushaka gukingira ikibaba abakora ivyaha. Havuye haza umukuru w'umugambwe FNL ucuditse n'ubutegetsi Jacques Bigirimana aho yagiye gufata ijambo mu kibanza c'amashirahamwe yigenga ONG. Ni ibintu rero vyatangaje abantu bose bari ngaha kuko yafashe ijambo ku izina ry'ishirahamwe SIRID. Ni ibintu rero biteye isoni, ni ibintu kumbure ngira ngo hazoheva hagafata ingingo kuko nta vyakaba. Uyu akaba yari umushingwamanza Arambere Nigarura arongoye urunani rw'amashirahamwe ashigikiye ibikorwa vya sentare mpanavyaha mpuzamakungu CPI. Kuri uyu w'Imana niho hashingurwa impunzi zigera ku 34 z'abarundi zagandaguwe n'igisirikare ca Kongo ikamanyora. Ni muri Kivu y'ubumanuko ku wa gatanu igenezo rya 15 kwezi kw'icenda mwaka wa 2017. Iryo raswa ryabo mpunzi z'abarundi rikaba ryavuye kuri bamwe
muri izo mpunzi bariko barabaza iyo bajanye bagenzi babo bane abo nabo bikaba bivugwa yuko basubijwe mu Burundi ku nguvu. Izo mpunzi mu gihe zikeka ko leta y'u Burundi yoba ibifisemo uruhara zigasaba ko hoba amatohoza kugira hamenyekane abagandaguye ababo. Igihe co gushingura izo mpunzi akaba atamutegetsi numwe yahashitse aserukira leta y'u Burundi. Izo mpunzi zikaba zari mu kibanza zirindiriramwo kuja mu ikambi y'impunzi y'Ikamanyora muri Kivu y'Epfo. Bamwe muri abo bishwe bakaba arabayoboke b'uwitwaze biya avuga ko abonekegwa nawe akaba yahunze itotezwa yakorewe n'ubutegetsi bw'Ibujumbura aho babanza kubarasira mu ntara ya Kayanza ibusinde bamwe bagapfa hari mu mwaka wa 2013 aho Ikamanyora hakaba bagiye mwibarabara nk'igihe cy'isaha 9 z'umugoroba basaba ko abo bagenzi babo batahukanywe bogarukanwa. Igipolisi kibanza barashamirana imbere yuko igisirikare kiza kubarasa n'amasase. Ubwo nyene 34 muri abo bakaba baciye bitaba Imana, ariko gushika ku munsi wa mbere hakaba hari hamaze kwiyongera ko n'abandi bane bapfuye. Ubu abamaze gupfa bose bakaba baharugwa kuri 37. Gushika n'ubu leta y'u Burundi kaba ataco iravuga kuri izo mpunzi z'abarundi zagandaguwe. Kuri iryo gandagurwa ry'izo mpunzi z'abarundi kuri ubwo bwicanyi umugambwe MSD wibutsa ko wari umaze kubivuga ko ubwicanyi bwo mu Burundi bushobora gutandukira akarere kose. Umushingamanza Francisco Nyamoya akavuga ko nubundi atagikozwe ubwo bwicanyi buzoguma butandukira ahandi, agahamagarira abakuru b'ibihugu vy'aka karere gukora ibishoboka kugira ngo amahoro agaruke mu Burundi, cyane cyane mu guhamagarira abategetsi bo Burundi kwitabira ibiganiro kugira injyane zihagarare. Kurikira umushingamanza Francisco Nyamoya. Icambere coco ni ibintu bibabaje cyane gose nkuko twabivuze, birababaje kandi mu rundi ruhande ikinababaje kurusha nuko abari ibintu abantu baba baravuze. Twe twarabivuze kera tuti ibintu ukungene by'amakambi aha hose imbonera kure zigira zikagenda zikagaruka uko zishakiye bakakora ibintu bizotuba bitera ibara. Muri Kongo nta utazi imigenderanire iperereza rya Kongo n'iperereza ry'u Burundi bifitanye ubucuti bukomeye. Kubona rero nk'iperereza nk'uko babisiguye ko byose byavuye ku hari abantu bari batwaye gusubiza mu Burundi, uzi ko abantu bahunze ukubaka ukabafata ukavuga uti ndabasubije Burundi, kandi nukuvuga ko byari bimaze gukogwa. Kumbure hagiye abantu barinze bahagarara, kumbure bavuga bati aba bantu bagiye kubica. Mugabo rero muri rusange ico tuca tuvuga tuti ibintu n'amareta aka karere babijemwo ntibisubire, kandi ikibazo c'impunzi, umutekano w'impunzi ntibabifate minenegwe. Burya na Kongo muri ryatangazo twasohoye twaravyibukije, urazi ingwano ya Kongo twese turibuka uko ne vyatanguye. Inyenda muvano yari impunzi zateye umutekano muke, harimwo interahamwe, byavyuye ivyo vyose. Naho muri Kongo yaba ngaho mu Burundi yaba muri Tanzania, izo nterahamwe iyo leta ija gusotora abantu mu makambi bahunze birashobora kuvyura izindi ngorane. Nico gituma rero muri rusangi twasavye yuko aka karere n'amakungu ibibazo batusubira kubifata minenegwe, kandi uyu muntu ateye ivyo nkuru nziza n'intwaro yiwe niwo babiteye. Niba atavyi nawe nyene niba atafata ingingo ruhasha batabandanya bazora bifata navyo nyene minenegwe, biramaze kugaragara ko ibiganiro nta nivyo ashaka.
twese turabyifuza mugabo turabona ko bitanashoboka ubu rero harageze yuko bava mu majambo bagafata ingingo zikomeye. Turacari mu makuru y'agateka kazina muntu abantu bagera ku 222 nibo bishwe bamwe barabugwa irengero 58 baraborezwa baratotezwa umwe afatwa ku nguvu n'abagera ku 108 bahagaritswe bidakurikije amategeko nkuko tubisanga mu cegeranyo cishira hamwe akatse Burundi cyo mu kwezi k'umunani uyu mwaka. Augustin mubona ari mu gisata cyo kumenyesha makuru akagaruka no kuyandi mabi y'ihonyangwa y'agateka kazina muntu yakozwe muri uko kwezi k'umunani agasabanire kugwa ryo wahoze ari umunywanyi wishira hamwe akatse Jerome Rukuki afunzwe bidakurikije amategeko. kurikira Augustin nimubona. Cegeranyo ni ihohoterwa ry'agateka kazina muntu muri ico kiringo nyene cyo kwezi k'umunani aho vyibonekeje yuko vyabandanije vyiyongera cyane nko mu bijanye n'ihohoterwa ry'agateka kazina muntu cyane abantu bishwe mu kwezi kiringo cyo kwezi k'umunani twarashoboye kubona abantu 22 bishwe abantu 58 bakomeretse hamwe n'abandi 108 bafunzwe bidakurikije amategeko. Ukwivanga ko cyane ko bajeje intwaro mu by'ubutungane aho nko mu ntara y'Amakamba uramatari waho yiha uburenganzira bwo guhagarika abantu akanategeka yuko imanza zabo zicibwa. Muri ico cegeranyo kandi akati Burundi yarashoboye kubona ihonyangwa ry'agateka kazina muntu rikorwa n'abajeje ubutungane hamwe n'abajejwe amabohero nko mu ntara ya Muyinga aho umushikiriza manza mukuru wa Republika yansire ku buryo abasirikare babiri muri babandi bagereza ko bateye kambi yo ku Mukoni kandi sentare yari yabejeje. Hakaba nibuzwa ryo kuja kwivuriza hanze yibohero kujya mpimba ryakozwe n'umukuru w'iryo bohero ku abuza Colonel Kadende na Odasi Nkunzimana kandi amategeko yabibare kuriya. Akati Burundi irerekana kandi ihohoterwa rikorerwa abanyagihugu rikorwa n'imbonakure nko mu ntara y'Amakamba igihe umukuru n'amankenguza amateka yaramutse akora ibikorwa rusange kuri stade ya Makamba aho imbonakure zakubise abanyagihugu zibatuma kuja gukora ibikorwa rusange ku nguvu. Akaba ari n'umuyigeme yahohotewe mu Ruyigi Butezi akubitwa n'imbonakure zimagiriza yuko ngo yanse igice c'inkwano y'imbonakure yari kwiramuresha. Kubera ivyo byose rero kubera iryo hohoterwa ryakenwa muntu ryose gibonekeje akati Burundi irangiza isaba ico cegeranyo isaba leta y'u Burundi kurekura vuba atani gisabwe Jerome Rukuki n'abandi bose bahagaritse adakurikije amategeko bapfunze bitakurikije amategeko. Ikasaba ko leta y'u Burundi yo kubahiriza amasezerano ajeje arabe ivyo guhagarika amasezerano arabe ivyo ko zateye kazira muntu yo nyene yateye ko gikumu. Igasaba sentare mpuzamakungu mpanavyaha gutanguza amatohoza vuba nkuko vyasabwe na wa mugwi wigenga woni w'amatohoza mu cegeranyo heruka gusohora. Igasaba akarere n'amakungu kubandanya ishira ingufu kuri leta y'u Burundi kuyisaba ko yo kubahiriza agateka kazira muntu hakurikijwe amasezerano y'akarere na mpuzamakungu leta y'u Burundi yonyene yateye kw'igikumu. Tukivuga ibijanye n'agateka kazina muntu amabi atandukanye y'ihonyangwa ry'agateka kazina muntu imijanye n'imibano n'ubutunzi vyarakozwe no gwaruka rw'imbonerakure mu bice bitandukanye vy'igihugu nkuko tubisanga mu cegeranyo c'ukwezi k'umunani urunani gwishira hamwe Foske ryashize ahabona. Ernest Nkurunziza umunyamabanga nshingwabikorwa wa Foske agasaba amakungu kuva hasi agakingira abarundi muri kino gihe batakigira ayo bacira nayo bamira. Kurikira. Turerekana ingene imbonerakure zigenza nk'inyamaswa bagatuza abo bita bakeba mu vyabo iyo batabishe. Ingene imbonerakure zitera umutekano muke muri kaminuza y'u Burundi. Turerekana ingene imbonerakure
zisigaye zinjira mu bunywero no mu buriro, zikinjira mu mazu y'ubuguriro, bagafata ivyo bishakiye bagaca bigira batarishe, kandi ntihagire ubakomakoma. Turerekana ingene bafata abantu bakababuragiza, abantu baba bibereye ku mirimo yabo, bakababurabuza abantu mw'ijoro basigaye barara ntibuca kubera imbonerakure zirara ziragira imyimenyerezo, imbonerakure zirara zirakizura zitera ubwoba abantu, zirara zirona nka kujya kw'inka, zona mu mirima, ugasanga abantu bukeye basanga ivyo barimye vyose vyibwe, kandi aho hantu hari imbonerakure zaraye zirahakizura. Ubu rero imbonerakure zigeze aho zisigaye zitoteza abantu, zikabirukana mu nyuma, zikabanyaga utwabo twose atacamira. Turerekana ingene ubutegetsi bw'u Burundi bwanyomoje mu kwaka intererano z'inguvu abarundi kandi bari mu bukene, ariko ubwo bukene ubutegetsi bukaba ataco bibabwira. Mu ntara zose bavuga intererano. Mu ntara ya Makamba ubutegetsi bugeze ku ncuro y'indwi busega amahera yo kubaka ibiro vy'intara. Mu ntara ya Bubanza abarimyi b'ipampa mu kiyaga ca Rusizi, mu kiyaya ca Rusizi, bategekwa umwe wese gutanga amahera 10 ku kilo cose umunyagihugu agurishije. Uwihenze agahakana kanka gutanga ayo mahera, arafatwa akakwa iryo pampa hanyuma agafungwa. Ubu rero abarimyi bakaba batekewe n'ubwoba. Ubu utuntu twose bafise bariko baradutanga ayo mahera. Hari ivyo mu nzu babasaba, hari izo ntererano ku pampa ku vyo baba barimye bariko barasoroma, babuze ayo bacira nayo bamira. Tubandanya aya makuru n'igisata ca politiki. Umugambo wa CNDD-FDD uri ku butegetsi ubandanya wigisha abanywanyi bawo urwanko rushingiye ku kwiyamiriza ibihugu vya Burayi no guhamagarira abanywanyi ba CNDD-FDD kwitegurira intambara n'ishiramwe mpuzamakungu ONU. Evariste Nshimirimana umunyamabanga Murantunga Evariste Ndayishimiye umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe akaba yatanze ubwo butumwa ku munsi wa gatandatu, aho yavuga ko abanyamahanga na cyane ishirahamwe mpuzamakungu ONU rishaka kwivanga mu bibazo vy'u Burundi. Tumukurikire. Ewe bajya bo mw'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU narababwiye amaso muyandabwira nti mwebwe mwatunganije maporobo ngwize kutwica, ntizodushobora nize nta masaha atazohera tutarayinesha. Ubu bariko barota ngo bazane abapolisi 228 ngo nibo bazoshobora kudupfunga. Nibaze mu masaha 2 tuzogwana bizoba vyaheze. Ubu harageze yuko ata munyamahanga azosubira kuduhonyanga. Abarundi bahenzwe nibagende muri abazungu, abarundi b'umutima twubaka igihugu cacu. Aha abazi yuko ngo kora abanyamahanga aribo bazi ubwenge kurusha abarundi. Muganagira ndababwire ko batazi ubwenge kuturusha. Ubwa mbere bahereye kuki
ngwe ihonyabwoko nitumenye yuko ubu hageze ko twirukana amashetani yose yinjiye mu Burundi. Imana iri imbere yacu tuzoyagwanya yose azohera kandi Burundi buzotera imbere. Ninde yababwiye yuko Imana ikunda abazungu kurusha twebwe abarundi? Jewe ndazi neza yuko Imana ikunda Burundi kurusha uko ikunda bajya abanyaburayi. N'amashetani rajya atwinjiriye. Kuri ayo majambo ashikirizwa n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD ngo nta na kimwe gitangaje kubona uwo mukuru wa CNDD FDD avuga amajambo nkayo ngo kuko biboneka neza ko ataco bacibanga eka batakinamenya agaciro k'amajambo bavuga. Ivyo bikaba bishikirizwa n'umushingwa manza Francisco Nyamoya umunyamabanga mukuru w'umugambwe MSD. Tumukurikire. Ntivyantangaje ko nta gishasha mu mvugo yawo, niko bameze n'abantu batumva kuva kera ntibumva. Mugabo ingorane bafise nuko bo bagumye bagendera ku kinyoma bikini sinema bo nyene y'ikinyoma gushikaho nibaza yuko nabone nyene basigaye bateba bakemera ikinyoma cawe yuko ari ukuri. Nico gituma bariko baratumutwe. Kumbure barabona yuko abantu amakungu yabihanganiye kuko amakungu yarabihanganiye bikwiye. Bo kubera atashaka ibyo byo kuvuga yuko baganira n'abandi kumvikana n'abandi ibyo bitari mu mico yabo, bo babibona yuko kumbure ari insinzi. Bababarira bati hagarika ubwo bwicanyi kubera babona yuko bitababuza kwandanya ivyo bibandaniriza atawuza kubibabuza, bagaca bibaza ko batsinze amakungu. Mbwa ico bibagira nuko amakungu ntuyatsinda, birashobora gufata igihe kandi ibintu vyawe ni vyama bifata igihe, mugabo bitebe bitebuke ibintu birasubira mu buryo. Nkaha ubutungane buzokora. Nico gituma nibaza yuko amajambo yabo y'ubu ubona ko ari amajambo adafashe. Ubungira baratanguye gukanura amaso babona bati kumbure bwa butungane bamye batubwira twirengangiza bugire bube. Mugangire ndonke ndaharongera kanya nkimura abantu bamwe kuko kwaka kanya ndakaronsa. Abantu begereye intwaro mugabo badafise amaraso nibegera inyuma iyo ntwaro hakiri kare kuko bazobakwega hanyuma basange amaraso y'abo bantu arabatarukiyeko. Abantu bari muri leta, bari mu nzego z'umutekano, mu gisirikare, ata amaraso bafise nibabe barigira inyuma abo bantu hakiri kare badashaka amaraso abatarukira. Aha mu byabaye i Rwanda burya hari abantu bagiye basanga baguye mu bintu kuko bajya abantu babatwaye muri irya barajya baye mu Rwanda barabakwega. Ngo aba bantu bazobakwega agira abantu batavuga ati reka tubave inyuma babana. Ayo majambo nyene y'umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD ntatangaza urunani rw'amashirahamwe yigenga Foske kubwa Ernest Nkurunziza umunyamabanga nshingwa bikorwa wa Foske. Amajambo yashikirijwe n'umunyamabanga wa CNDD-FDD yategerezwa nyabuna gukabura amakungu akabona aho ibintu bigeze mu Burundi mu gufata ingingo ziza vuba gukingira abarundi. Kurikira. Wumvirije ibintu bivugwa n'abarongoye umugambwe CNDD-FDD urabona yuko uwo mugambwe ataco ugitinya muri isi kuko uravye baratoteje abarundi ubu batanguye gutoteza abanyamahanga. Nibaza yuko amakungu yose ahubwo afatiye kuri ivyo bintu biriko biravugwa n'ibiriko birakogwa, amakungu ahubwo agiye gutahura amarira y'abarundi kuko
ubu basigaye bifatira mu gahanga sentare mpuzamakungu bagifatira mu gahanga ONU. Nibaza yuko ivyo bariko barakora ubu bigiye kuja habona. Ijya komisiyo nayo yarakoze ibintu dushima twese, yavuze ivyo twama turiko turavuga, kandi ivyo yavuze nta na kimwe yigeze ibesha. Novuga rero yuko CNDD-FDD isa niyataye umutwe, kuko babona yuko ivyo bashatse kunyegeza vyanyegurutse. Ubu rero ntaco bacibanga, kuko burya iyo umuntu yaburaniwe ntamenya n'ivyo avuga. Ivyo rero nibaza yuko ahubwo ata muntu vyoca intege. Nibaza yuko ahubwo ivyo ari ivyo biduha n'inguvu, bikerekana yuko ivyo twamye dushikiriza kuva kera tutarira busoni, tutarira busema. Nico rero novuga, tugasaba ahubwo yuko amakungu yofatiraho icigwa kugira ngo ifashe abarundi bari mu kangaratete, abarundi bari mu magogwa, hanyuma babakingire, kuko iyo ntwaro ya CNDD-FDD ntikinyegeza ububi bwayo, ntikinyegeza ubwicanyi n'ubugizi bwa nabi yashize imbere muri politiki. Nino ngaha turangirije amakuru twatuteguye kubashikiriza. Turabashimye mwese amafasha umwanya wo kudukurikira. Tuzoba dusubira ku isango rizokurikira n'akagaruka.